I Dubai hari ibibazo byinshi nibaza yuko wabibonye ko ivyo bakubwiye baravuze ngo wasanze abantu bamaze imisi ine kuri aeroport. Imagine nk'ivyo bintu urumva 4 jours bisigura ngo waciye kuri wa muntu waciye ko ukamurondera ukamubona mugabo waciye nko muri agence nk'iwacu uwo mara 4 jours gutse. Mu kiganiro twashoboye gukora tuwa delivery yaravuze ko agishikari byanashitse arafunga. Bega uri hariya mu mukurikirana gute kubona umuntu yafunzwe nimubimenye imbere biba vyagenze gute? Nta kibazo na kimwe kidatorerwa inyishu jewe na nkora ijoro n'umutaga abo bari kumwe benshi baratashe mugabo wewe n'uwo wundi bakorana barabaretse nyene barasubira mu kazi ubwo warabonye ko bamusanze mu kazi. Twabonye abarundi bamwe babizeza imishari irenze cyane bashitse bagasanga ahebwa nk'icicumi cyaye bamubwiye. Ikibazo c'abarundi bamaze gushika hanze benshi ndashimira bajya abantu batanze témoignage benshi barabesha. Je ndazi ntaye y'umuntu yambwiye ko yarishe miliyoni 17 kugira ashike Dubai. Yego kandi aca yisanga mu kiye. Dubai buzi bubaye abantu barokirita bavuye hanze nta mishahara myinshi iriyo. Uretse bajya bo muri delivery bahembwa nabo nyene ku makomisiyo ugasanga uko ukora amaoda menshi uraronka menshi ashobora kurushikana n'ico gihumbi $1 canke akanayarenze. Turababwira nimba ukeneye akazi keza bisaba kubuza icongereza. Ntushobora kuja gukora delivery utazi icongereza. Ubuzi kutazi icongereza wumve yuko akazi kahari nikiye en general. Mbega umuntu ashobora gushika muri Dubai utubona umuntu mu Burundi ashobora gutangura akora muri magasin hanyuma agaheza akora urundi mwuga birakunda ko yamaze gushikayo ushobora kumufasha kugira ngo ahindura akazi. Wiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nawe kuri micro ivyo nyene juste gari ma camera mwita umusaza twabakuye muri tubazana mu ntara yagutse Gitega. Twabwiye yuko turi mu rugendo kwa kuri ahandi tubandanya tugenda no musi rero twatembereye ishami rya Holy Travel hano Igitega neza na neza kuri immeuble bakunze kwita kwa kocha turi impande ya Canal Plus kwa hazi ndabura kuno munsi twaje kugira ngo dushobore kwayagisha mbega ino agence igihe tugira urugendo Dubai twumvise benshi bayishima bagashima ingene bariko barakorana neza ingene bitaho inyuma yo kwarungika ini Gitega aho bimeze gute nivitse bwanira nono nyene imbono asongera n'umuyobozi wa rino shiramo Holy Travel and Job Connect Agency kwa kuri ahandi ndakora gusa yakwa uyobozi ndakora mukije cyane Gistega kaze Igitega ku mugwa mukuru wa politike umunsi muri iyi minsi nyana imaze iminsi ndiko nakorera urumva naho ko tuvuga ati ndagusangeyo. Yego mubaze uko bimeze Igitega byi Dubai narabibonye. Yego karibu rero taramukije n'abako baradukurikira bose abanywanyi ba Holy Travel aho bari hose abifuza kwitura Holy Travel aho bari hose tubabwira yuko Igitega harakora mu Rumonge harakora ni Bujumbura tuguma twakira abantu. Biriko barabitubwira imbere ko nza kubahereza ubutumwa bandugikanye muri Dubai kubera iki gushima Igitega kwazana Holy Travel. Igitega hari abarundi bakunda akazi bifuza kuja kurondera imana. Yego iciyumviro cyo kuzana Holy Travel Igitega ahanini cavuye ku banywanyi kuba twitura turi Bujumbura twabona benshi bava mu mihingo yino Gitega Ruyigi Muyinga abandi bakava mu Rumonge Makamba tuvuga tuti kugira ngo kuri siege nyabe ari abantu benshi bikatunanira kubatunganiriza dushira amashami mu gihugu hagati Igitega kugira ngo dufashe abantu bo muri centre no muri nord aborohere hama no mu Rumonge kugira ngo abantu bo muri sud bose baje hari uvuye Bujumbura hacakira abantu bo mu ntara ya Bujumbura byoroshe usanga tutaba deborde mu kwakira abantu kuba batwitura ni benshi buri munsi tuba dufise abo turiko turakira. Ni gutyo rero twace duhitamwe Igitega turaronka tuza ngaha kandi n'ubu abanyagitega bavyumve yuko tuhaje tubandanya tubakira kandi tubatunganiriza. Za service zo muri Hotel de Ville bureau numero 10 no ngaha muzitanga kujya nyene ikujya nyene bureau numero 12 muri Hotel de Ville ni maison ni siège
ariko n'Igitega ni agence ni branche yacu babona ko abahari baguma bakira abantu ngaha nta kibazo je nanje ndatembera hari somene imwe ndashobora gukorera Igitega iyindi somene ngakorera mu Rumonge iyindi kwiparuwase nyene apana kuri skirisare aro wabwiye ngo urumva butama ngo ibintu ngo byo kwisikirisare ngo hajya ngomba mbona ntabyizeye ngo jewe ngo ngomba kuja ngo Bujumbura ngo kuri siege yari umunyagitega ngaha ego umva ko kantu kisikirisare niho kapfuye turi mu gihe twaruka mu rugendo twari twagize mu gihugu ca Dubai aho twashoboye guhura n'abantu bakora imitandukanye harimo n'abagiye gukora imanama nk'abo twahuye hari abo twahuye barungitswe na Oritref mbega nimba mwarakurikiranye urugendo rwacu abo mwashoboye kurungika bamwe twahuye intahe babashingira mwazakiye gute icambere na mbere coco je numvise ari sawa nabonye ari neza intahe zabo ziratanga umuco ziratanga encouragement ku bandi bantu bari inyuma kandi hari uwambwiye ngo umuntu wo muri delivery mwavugishije ngo yaraciye intege abandi ariko jewe siko nabibonye narabishimye kubera ko yavuze ngo ivyiwe kuko hanze abantu ntibiyadabuta co kimwe uko bahura na challenge bakazibamwe ntaba ari co kimwe rero umwe wese aravuga intahe yiwe uko avyumva ari uwo byagoye akumva aravuga ko byamugoye aho byamworoheye ni gutya hama kuba bashima ko tuguma tubakurikirana n'ubu niyo habaye ikibazo tubandanye tigatorega umuti ni ikintu ciza cyane nashimye kuko je nama nabibabwiye sinzobwira umuntu ngo Dubai nta bibazo bizoba birashobora kuba mugabo igikuru no kuvuga nta bibazo bitagira inyishu byose bibaye turabikurikirana bigatorega umuti ikintu nosaba gusa abantu abarundi bajeyo biteguye bajeyo bafise amakuru ahagije nk'uko nabonye perezida wa diaspora yabivuze babaze niyumve ngo jewe ngo kubera uri yariyo ngo naje nca ngenda abantu ntibafanye ikibazo kimwe mashobora kugenda muri babiri umwe wese ko yakira ibimushikiye ugasanga biratandukanye bisaba rero ko umuntu yitegura numve kuvuga ngo kubera ko ndayaka yagiye urahevye ivyo rimwe uragiye ushobora kugenda ugasanga uri kuricuza ngo iyo menya nkagumva nigumira mu Burundi kubera ko uko Juste Gaël yahakiriye siko wewe uhakiriye canke company mugiyemo ugasanga sizimwe canke aho waciye nkuko nyene baba babibabwira ndondera amakuru akwiye nyene ugende uciye mu nzira zizewe nta mugize n'ikibazo ukivuge ko nta kibazo na kimwe kitagira inyishu nuko rero hama intahe zabo zari nziza je naravye ibyo abo byo nashoboye gushobora kumviriza numvise ata kibazo kabisa ni sawa babisigura ko ariko baramenyera bariko barafasha imiryango yabo tumaze kurungika abantu benshi hari yangira wabonye bake kuko nta mwanya bafise gira warabibonye yuko Dubai umuntu wese no kwiruka kugira umuronka kanya biba bigoye abo turashimira Imana kuko mu rugendo twari dufise gufatanya ivyari bitujaye no gufatanya ibiganiro dushimira abo n'abaduhaye akanya kuko ntivyari bikeneye ko tubwira umuntu ahubwo byari bikeneye ko turondera abantu tubonye ku kibanza turi ngaho nyene mu kiganiro twashoboye gukora tuwa delivery yaravuze ko agishika hariya yoba yarahuye n'ingorane ariko n'izo ngorane byanashitse arafunga mu gufungwa kwiwe ubwa mbere mutari mwabimenye mbega ku bwanyu uri hariya mu mukurikirana gute kubona umuntu yafunzwe ntimubimenye imbere biba vyagenze gute bo birashika hariya umuntu kuko hariya investigation ku ntiba baratwara umuntu bakamufunga rero ujya muntu yaba ahantu yaba urumvagira barahiketse ko baba bahadandariza inzoga i Dubai niko nibuka ko byagenze ama baramutora bamutoye mu nimero yari afise mu mutwe yabwira iyo wanje ntiyari mu nimero ya Dubai niyo nakoresha ini ndende ntiyari yarayifashe ku mutwe ariko akigenda yoba yarungikiye audio mushikiwe sister wiwe amva caragenda arafungwa jewe rero igihe nibuka igihe yabimbwira twari muri rari na sponsorije rari y'Ingozi hamangiye bamaye umwanya kuvuga kuri stage mu bantu ba sponsorije manutse niho naca mbona umukobwa nawe narinzi acaraza arambwira ati jewe buriya tuvukana n'umuntu
yitwa Deus Konuku ati mugabo yaragize ikibazo ni gute acarambwira acarampa n'ama audio aranyereka location kuko yaramurumvye location ahafungiwe Jensen naca nkorana n'abantu banje hariya ndavuga ati reka tubikurikirane rindira tuguma dukominikana na sister wiwe manda mubwiye ati nta kibazo azovayo we rindira gusa hama ndatuma umuntu arakurikirana mpaka bamurekure abo bari kumwe benshi baratashe mugabo wewe n'uwo wundi bakorana barabaretse nyene barasubira mu kazi ubwo warabonye ko wamusanze mu kazi mugabo yaramaze nk'ukwezi urumva tubwira ko turakurikirana iyo dossier company yiwe ntiyari yanabimenye nawe nyene ko vyagenze ahari turagerageza urumva arava yarasubira mu kazi ni ikintu ciza ko yabirokonesheje akanabibabwira no mu kiganiro mwakoze donc ni umwe muri benshi dukurikirana n'ubwo hari abavuga ngo baba bagize ibibazo nta kibazo na kimwe kidatorerwa inyishu jewe nkora ijoro n'umutaga uriko murabitubwira ariko uyo ni umuntu biba vyashitse akagira amahirwe ko yoronka umuntu abashikira mbega abo bishika ugasanga ntibibusi nimero canke ntibashoboye guhura namwe mukora iki kugira ngo mubandanye ko baba hafi birashobora gushika umuntu agafatwa ntaba afise telefone mukora iki ni ukuvuga ngo umuntu yafashwe iyo muri ico iyo ni kaimwe yabaye ariko Dubai umuntu afunzwe baramuha uburenganzira bwo gukoresha telefone nkaho nuko yaragiye amaze gushikayo baramuha uburenganzira bwo gukoresha telefone akarondera abantu canke ivyangombwa vyiwe bikamwereka na company avamo polisi irakomunika company nayo ikabitumenyesha twebwe mu gihe ishobora hari ico dushobora guterera muri ivyo rero nibaza yuko atakibazo kibaho mu vya communication ahubwo igikuru nuko tuba tuhari kugira ngo nimba habaye n'ico kibazo tugikwirikirane gishobore gutora inyishu kuko n'abantu benshi biriko barataha bavuye Dubai sinzi yuko murabibona ngira umunsi umwe uzoshobora kuronka nk'umuntu yavuye aguhe intahe akubwira uko vyagenze usanga ari nk'uko ndene amaze kwakira nk'abantu bifuza gusubirayo asanga habayeho kudakurikiranwa n'umuntu aba yamurungitse hakaca habaho kutumvikana n'umubosi utabaye hagati rero biba bibaye ibibazo ariko iyo tuhari nka twebwe bivanye n'amasezerano muba mufitaniye bivanye n'abo uba waciyeko biragenda neza nico gituma twebwe wowe wavuze ngo nye nimbono iyi projet abantu bose ubu hari amagence menshi arungika abantu mugabo biragoye yuko ushobora kuvuga ngo hari nabo mbona biyitirira hori canka ashaka kuvuga hori travel kugira duze izina ryiwe ibyo turatandukanye n'abandi kubera yuko iyi ni projet munateguye ndaza ndavayo hari yanje kuyishinga abariko baragira bose bagira copy barabikopia akavuga ati ego turiko turakora nakazi sawa abarundi barafise inzira ija Dubai mugabo ntitwabiteguye kumwe idufise ama contact amwe amabiro dufise ama company manini yandi atari wari wose ashobora kugirana kontra nabo muri ico gihe rero abantu bashobora kugira ibibazo bataciye iwacu Dubai hari ibibazo byinshi nibaza yuko wabibonye ko ivyo bakubwiye baravuze ngo wasanze abantu bamaze imisi ine kuri aeroport imagine nk'ivyo bintu urumva 4 jours bisigura ngo waciye kuri wa muntu waciye ko ukamurondera ukamubona mugabo waciye nko muri agence nk'iwacu uwo mara 4 jours gutse ukominika natwe company ifise agence ifise abakozi barenga 15 ushobora kubura uyu ugatora uyundi ugatora iyindi nimero ziba zitandukanye donc biragoye haba hariho groupe y'abantu bagiye twebwe abantu bagenda bari en groupe tuba turimwo harimo nk'abakozi barenga nka 5 barimo muri iyo groupe y'abagiye ku munsi ivyo ntibishobora gushika kuri agence y'iwacu twebwe tugenda imisi yose tugushaka tuzokwama turi professionnel naho vyogenda gute hobaho umuntu yagize ikibazo nta kibazo na kimwe tutotorera umuti so umuntu twarungitse ari biza kuba tubimubwirira gusa nk'umuntu abantu bobo mbona bakunda kugira ibibazo bakagaruka nabagwaye ugwaye n'ubu turababwira naho wowe uciye ku wundi muntu naho utazoba uciye muri hori travel ari umuntu yakubwiye hari ipimishe kuko niba hari ikintu ca mbere kigarura umuntu ni ukuba ufise hepatite igituntu canke VIH
izo ngwara uzifise ucugarukana. Rero raba ya mahera wakoresheje za miliyoni n'ideni ukagaruka atana kimwe ufise uca na depression yoba. Nico gituma rero bisaba kwitonda kuja hariya. Turi mu gihe hari abantu benshi twahuye bimwe mu biganiro n'ibyo tutarasohora, twabonye abarundi bamwe bagiyeyo n'abo batangizwa na Holy Travel babizeza imishahara irenze cyane, bashitse bagasanga ahembwa nk'icumi cyayo bamubwiye. Mbega mwebwe nka Holy Travel mugerageza gute kugira ngo iyo nzira mwebwe abiwanyu bashobore kubabera intaye nziza kugira ngo abantu babandanye bagwa mu rugubi bahembwa nk'uko twabonye ku aeroport abantu bamara iminsi batafungura babuze ikibafasha? Bo twebwe mbere na mbere icambere no kubabwiza ukuri, umuntu akagenda azi ivyo agiyemo. Twe twatanguye kubereka tubuzi burahari ubu n'ubu ukagenda uzi ati aho uzohembwa, ukagenda uyazi. Ariko ari igihe umuntu ashobora kukubwira ngo wewe mpizi miliyoni nzokujana i Dubai, nako kazi ntuza kagiye kugutwara, ugasanga kubera wari ufise nk'amakuru y'ubundi muntu ari i Dubai par exemple akora nka security, ukacubona kubera uzi Dubai barakora security, umuntu agaca gutwara gushikanye muri ca kiyede warishe. Je ndazi ntaye y'umuntu yambwiye ko yarishe miliyoni 17 kugira ashike Dubai. Yego kandi aca yisanga mu kiyede arise 17 miliyo na mu message abari ngaha aca yisanga mu kiyede. Ati je narinzi yuko ngiye kuba umushoferi, nsanga ngiye kuba umuyede. Rero ivyo bisaba ko abantu nivya binakubwira barondere amakuru ahagije. Ivyo bintu byo kukubwira ngo uzohembwa mu mushahara ngo mwishi ngo ibi ni byanditse he biri he? Ubwa mbere na mbere hoho i Dubai buzi bubaye abantu barokirita bavuye hanze, nta mishahara myinshi iriyo. Usanga bagravita muri 400 dolari, urumva igihumbi nangahe cy'amadirham. Uretse bajya bo muri delivery bahembwa nabo nyene ku makomisiyo, ugasanga uko ukora amaoda menshi uraronka menshi, ashobora kurushikana n'ico gihumbi c'idolari canka kanayarenze. Mugabo abandi bahembwa ku kwezi imishahara ibiri hafi na hafi. Rero umuntu akubwiye ngo nzungu uzohembwa ngo 3,000 ngo uzohembwa ngo bingahe, wumve ko ariko arakubesha. Amastandard y'abakoresha b'i Dubai ni nkamwe n'ico kimwe. Urumva bashobora gusumbanyirana amajana 2 y'amadirham, mugabo nta difference nini ya ibihari. Mu gihe twakorana na DKV yarashoboye kumenyesha ko abarundi benshi mu ngorane bahura nazo ariko mu bavino amwe mu agency y'Ubujumbura atabateguye haba kujanye n'ururimi canke n'imyuga canke babategure bivanye n'umwe wese wori ico akora. Mbega mwebwe nka Holy Travel ivyo userukira abarundi mu mahanga yashikirije mu vyakira gute? Nukuri bo nibaza ko ari ukuri nko ku bandi, mugabo twebwe iwacu nico kintu ca mbere duhera twara detaye ubuzi uko bwabura. Naho byo bari kiyede ubuyede kunzu nk'iyi bariko barayubaka abari bitandukanye. Ibyo tubyise nko for example general labor hero na moyede en general, sibisigura ko umuyede maso gusa, ashobora kuba ari umuyede akuzo umuyede electricity cyangwa umuyede plombier, mugabo en general wowe ugiye aho hantu yaba mu rurimi turababwira nimba ukeneye akazi keza bisaba ko ubuzi icongereza, tukababwira ibisabwa. Ntushobora kuja gukora delivery utazi icongereza, uzokora training y'ukuntu amabarabara hariya meza, amategeko y'ibarabara, ijya application ya location uko bazikoresha, byose ubyigishwa n'umuntu avuga icongereza ngo uzobimenye. Ucuja gupasa permis ukacuyoberwa ukacuguma muri vya bindi. Ndafise kayi umuntu ariko arambwiye ati none je naburiwe, bambwiye nje muri delivery jewe ururimi singeze. Nagiye rumva isigura yuko ntibaba aho yaciye ntibaba baramubwije ukuri ati aka kazi ibisabwa nibi, bisabwa ko ufise apare ya passport uzi icongereza neza, bababwiye ati anglais bien parlé, ukavuze na permis usanzwe uzi gutwara imoto. Ibintu ivyo rero ku kazi kwa security ni ngoja kuyikora uzopasasira ico bitasira.
ni certificat yemerera umuntu gukora security Dubai. Uzoja muri training ngo nupase nasira utavuga icongereza. Cleaning kenshi nayo nyene biba bisabe ko uzi icongereza kubera barasaba video yerekana ko ushobora kukomunika bari nko mu mahoteli par exemple haza ingenzi utavuga icongereza ntushobora gufasha uwo muntu. Rero ukeneye utazi icongereza cyo tubabwira tuzi ko utazi icongereza wumve yuko akazi kahari ni kiyede en general jamwe muri ico kubera nimba bishoboye mugabo ariko ube witeguye neza uti ngiye gukora ikiyede naha baragikora nahi Burundi baragikora kandi bahembwa make mugabo umenya yuko ugiye guhembwa menshi kora ico ari kugenda utekeye ingufu wateguye no mu mutwe buriya nta muntu numwe atobishobora kuruha benshi usanga biva mu mutwe ukomeye usanga ufite amagara ushobora kubikora mugabo ubikora ukabishobora mu gihe wabyiteguriye kuko iyo bakubwiye ngo ugiye gukora akazi keza ugiye hanze ukacuja muri cakiyede kubera mu mutwe utari prepare no kukunanira birakunanira ariko iyo uri tayari ukavuga ati jewe kubera ko nubundi ngaha naco nkora ndaza abantu benshi jewe ibujumbura bahejeje kaminuza ugasanga ariko arakora kwishanti hako jewe nguma nicaye agikora kandi ni esprit nziza akazi kose kaguhemba neza ufise izo nguvu zo kugakora ni bo kuko haragera igihe umuntu yiyumvira agashaka kuza gukora bitagikunda imyaka iguma itujana rero bisaba yuko umuntu agenda ari prepare mu mutwe ntuhebe ivyo urimwo ngo ikibazo c'abarundi bamaze gushika hanze benshi ndashimira bajya abantu batanze témoignage benshi barabesha urashobora kukubwira ati jewe ni paradiso meze neza kugira ubundi bunacaza akaca agenda yasanga uko hameze iyo menya sinari guheba akazi kanje nari mfise mu Burundi ngenda mugabo ndina babwira ati genda uri siri neza ko ugiye mu kazi k'inguvu nimba uvuga ati ngiye kuzikoresha imyaka 2 canke 3 kuri objectif iyi niyi ndonka umutahe wo gukora project yanje mfise nige n'ubumenyi nce ngaruka d'accord ari ushobora kuja akagenda yabaye muyede wo gusudira yazidi ati yabone okay uba ndabonye ukuntu basudira ndashobora kuronga poste asude ndabizi ubu ukaca ubizana mu Burundi umwuga wamenyeye hari ukawukora ibyo ni ibintu byose biba bikenewe mugabo mu gihe umuntu ari bien préparé mu mutwe cyane mu mutima umubiri wo abantu twese hari bafite ingufu nyinshi zicaye ngaho mugabo psychologiquement ukagenda uzi ibintu ugiyemo ko bitoroshe kandi nta amahanga ntaryoshe vraiment nabibabwiye wari wese azogenda bize nti utagiye gutembera ugiye gupagasa ntiharyoshe utegerezwa kwama wiyumvira iwanyu iminsi yose nzohaba umwanya ungana gutya nta ukiyumvira ko washitse ujewe ngo ndi Dubai ngo nashitse ni heza hazogera igihe usanga utashe wikoreye amaboko byose ni ukwiyumvira ku investisa mu Burundi nivyo nama nababwiye rero kuri ibyo wavuze ko abantu bagenda batababwije ukuri batabateguye birashoboka uko turabona abantu benshi banyandikira jewe sigaye mfise n'amakontakte menshi y'abantu bari hariya bambwira bati none wo mfasha iki basi uwo mimanura izihe naragiye hansanga barambeshe ibyanje ntibiko biragenda neza ikintu cyambere uramutegura ukamubwira kandi biragenda neza aba ari kutamenya gusa amakuru ati none ibi by'iwanje no bikora gute ko yanje imeze uko no kwifatamwe gute kugira ngo mbandaye ugadusanga byakunze hakaba hariho cyane ikintu gikunda kuhaba no kutumvikana iyo umuntu yakurungitse atari hagati ya wewe nk'ubu nkaje communication n'abakoresha bari normal nta kintu yubwira ntitwumvikana mugabo ashobora kutumvikana n'umukozi kandi ugasanga si kubera ko umwe adashaka gukora uwundi canke adashaka kumukoresha ugasanga ni kubera ko batariko barahuza mu rurimi umwe ivyo yari yiteze agasanga avuga ati sindiko ndabironka uriko bitubwira twarabonye Dubai n'umuji ubona ukeneye abakozi benshi cyane kandi hori twebwe turafasha abantu kugira ngo bashobore kuronka akazi mbega umuntu ashobora gushika muri Dubai utubona umuntu mu Burundi ashobora gutangura akora muri magasin hanyuma agaheza akora urundi mwuga birakunda ko yamaze gushikayo ushobora kumufasha kugira ngo ahindura akazi kakaza atifuza canke abona ko atogora mu mwanya munini ashobora kuronka kandi aronderewe na hori twebwe naho gutwa mwamurongozi birakunda cyane birashoboka
ariko kenshi bivana n'abapartenere bacu amalisansi baba bafise canke kota baba bafise kuko kurokirita umuntu avuye hanze ibyo bita recruiting worker from outside the country biba bitandukanye no guhindura stat y'umuntu yari asanzwe ari ndani. Urumva dufate nk'uri kuri cancellation ariko hari ushobora kuba hejeje kontra akavuga ati ndayimaze nzosanja muri iyi biroroshe ko tumuhuza n'umuntu bavuga nawe nyene akamutora ko abafise na experience wanashima biba byoroshe. Mugabo abantu tutemere hari umuntu tubona agiyeyo inyuma y'ukwezi kumwe ngo jewe ngo nasanze ndi mu kiyede ntaco noshobora mpindurira akazi ngo nasanze bandungitse mu kiyede ivyo ntibikunda ivyo ntibishoboka niba uri buramarana 6 mois za probation ukaziheza hama ugasaba ico bita cancellation kandi riba mu nyandiko. Mugabo muri ico gihe uhanura umuntu wese ntihagire umuntu aba yarakansorira yiwe mu kugira arondera kandi kazi kuko iyo cancellation baguha iminsi myinshi aba ari 30 jours soit urasubira iwanyu canke ukaronka kandi kazuri muri izo 30 jours. Rero biba bisaba ko uronka umuntu avuga ati ndagukeneye ariko ntibiba byoroshe wumve ko bitaba byoroshe ndagukeneye cancellinze nawe ngene umupost arashobora kukwangira bisaba ko wandika amezi 2 imbere. Urumva rero ni ibintu byo kwita nico gituma mu kuvino abantu nibitonde avuga ati ngiye muri iki ugiye mu kiyede naho nyene kigendemwe niburi buri kuzokimaramwo iyo periode baguhaye hama uhindura akazi uje mu bindi. Kandi abantu benshi baja muri ivyo vy'ikiyede kubera facteur nka zibiri icongereza ca kabiri uburyo kubera yuko bitaba bisaba mu buzi nka bwa security canke delivery biba bisaba amafaranga menshi amavisa standard zazo ziba zitandukanye abari muri bya permis de conduire bazokuronderera. Urumva ntibiba byoroshe mu gihe udafise uburyo bukwiye. Rero iyo wamaze kuja muri ubwo byo vya make izo miliyoni 6 ntanga vy'ikiyede en general ukije mu gihe ugikore nyene kandi baramenyera nibaza yuko warababonye ko ntaco baba babaye aho amasite baba baratembereye ko akazi kicu wicaye. Narabonye n'ubundi burusho abarundi kuja kuba ahantu udapanze narabonye ikintu ciza ariko ari kindi kintu nabonye naho batatwemeye ko dukamera ahantu twagiye ahantu baba rimwe rimwe hari abarundi bashobora kuba baba ahantu ugasanga babana n'abandi bapakistani canke abahindi canke abandi bantu bavuye muri Aziya ugasanga mico gihe kijaye n'isuku baracidogera cyane mbega kijaye muri vya bindi mu bateguza hakiri kare narijya bajya ba Pakistani bamwe usanga isuku atari kirenga mu vyo nabonye mugenda mwabateguye gute mu mutwe kugira ntave yibaza yuko ari cya cyumba cyibasize gukora cyangwa igitega cyangwa bo ico tubabwira nuko ari umwana abwira umva ndababwira ati ngiye kuryama kuri 0.90 kandi utize 2 metre muhira canke naho wari wanyu mugabo shira mu mutwe yuko ndo ni strago ugiyemo uryama kuri kuri iyo 0.90 uzogaruke uryama kuri 2 metre wiguriye nimba wari uryama kuri wundi canke yo muhira. Ico ni cambere. Ica kabiri naco hanze iyo ugiyeyo wewe ikintu cambere umuntu agomba kumenya nukutahinduka. Urumva umuco wiwacu uko tumeze kirazira guhinduka ni wiyadapte ngo wikonforme na babana ahubwo wiga gusa kubana na urabona ataba abantu bameze gute je nanje meze gute dushobora guhuriza kuri ibi byo tudahuriza ko ndavyinyora gute nta isuku sikirenga abantu bo Asiatique benshi ngira ngo warabibonye ntiboga cyane hari cyabusonga abarundi bavuga ati bari doga mugabo kenshi amakampani twe turubika kwa mw'abantu abari abarundi benshi nabo nyene usanga bafise nk'icumba babamwe bonyene abandi bakaba mu kindi. Ivyo ni ibintu bisanzwe ni challenge ntoyi umuntu amaze gushika mu mahanga kuko ntuburi wanyu bubizi ntuburi wanyu uvuga ati antegeza kwiyadapta nagiye mu mahanga uwo duhura nzomenya uko tubana mugabo culture yiwacu igume ariyo nguma kwa kundi nyene identite yawe nihinduka nuhindura umuco ngo ucugenda kuba nk'abanya Aziya oya gumura umurundi
muri umurundi mugabo ashobora kubana nabo babanyazi tuma turi umurundi ariko ashobora kubana nabo turacari ngaho nyene uriko urabitubwira tuko turabona hari n'abandi barundi bariko bararungikwa ugasanga hariho amwe mu maagence cyangwa abandi bantu bari hariya rimwe na rimwe bashika hariya bagakwepa abantu ngira mwarabibonye mu kiganiro userukira abarundi hariya akazi tunamushimira afite akazi kenshi gose aguma aja gutora abarundi bamaze igihe ariko vyongeye hacagaruka ikintu kijanye n'umuntu kuva ibujumbura adatwana arashaka kuosha gashika hariya adafise na $100 mbega kubwico muri vya bindi mubigisha uwo muco ogenda witeguye narijimbe gutawuhazi wibafashamo gute narijya mwebwe numvise ko musanzwe mufise na bakozi mwarungise hariya babakurikirana muri Dubai icambere na mbere twebwe imbere yuko abantu bagenda baciye muri Holy Travel twebwe turagira group tuba twabateguye nta muntu yaciye muri Holy Travel yogenda atagira agenda poste twebwe tumaze kugira group turababwira ibisabwa n'abashuka bagenda bitwariye ibyo gufungwa turababwira ati biharage n'ifu kweraye ntibiboneka umva umuntu akigenda mu minsi ya mbere haraho bimugora kwadapta inja z'ahantu agiye nico gituma tubabwira tuti twara ibiharage twara ifu ya kawunga zo mu Burundi kugira ngo ushitseyo niburi muri jamisi ntibazohave bahura n'ingwara zo gushoka bahindura n'ivyo bafungura ugende ushobore guteka ufungure injya wahora ufungura hama witwaza na Jado Poshi niburi na $100 ya ugenda utwaye ivyo nivyo twababwiye twebwe rero nta muntu w'iwacu yogenda hariya ngo agire ivyo bibazo bari koravuga ikigira kabiri twe turabayerekeza ngaho urabizi bamaze kubona abantu benshi ko hari no wagize uwo muntu wagirishije ikiganiro yari yaratanze na emission ari kuri aeroport igihe agigenda yagushika hariya agatanga intahe je baramwirikiranye byarabo habaye ikibazo iki yaragikemuye abari ibintu donc bigaragaza yuko ivyo bibazo abandi bantu bahura baciye ahandi twebwe iwacu bitabaho nta muntu yogenda adafise Jado Poshi canke ibyo gufungura n'imiburiburi yo pfuma agira ibindi bibazo mu gapana ivyo byo kwiyadabuta umunsi mu minsi ya mbere kandi twebwe ntiturungika umuntu umwe bagenda ari nkaho usanga bagenda bari en groupe barafashanya nimba harimo utazi icongereza abari umwe basakizi ashobora gukomunika nabo bakoresha baje kubatora kugira ngo vyorohe tumaze n'abasozera turi gahe Gitega bakene kubitura ngo bitura iminsi yahe bigenda gute inimero mu barondera ko nizahe nyakwa mwewozi aha Igitega ni misi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatandatu ariko twugara saa 9:30 imisi yose twamatuhari abakorege bahari bakira abantu abanyagitega bumve yuko tuhari baze kutwitura abakeneye kutwandikira kuri WhatsApp Igitega hariho amanimero ari ngaha kuri urupapuro tuba twararushize ko ku adresse yo aho dukorera Igitega washobora kwandika kuri WhatsApp 64 713 iyo bashobora kwandika kuri WhatsApp umwanya wari wose umuntu akabishura canke 76 ya Leo 5596 izo ngero uraza kuzishiramo mu kiganiro kugira ngo byorohe ku bantu bazoba bariko barashaka kwitura kuri iyi biro aho dukorera ni hahandi nyene ntihagoye building kwa koja muri Gitega nabonye umenga barahazi bose haroroshe kurokaritse iruhande ya Canal Plus abanyagitega rero ntibazimire ngo bace mu bintu bitizewe canke iki baje kugira ibibazo baze ngaha batwiture muri Holy Travel tubandanye tubatunganiriza nkuko vyana dufise abantu benshi b'abanyagitega twarungitse abakiriya benshi baza ngaha barungikwa n'abandi bari hariya bisigura yuko nimba umuntu ari hariya twarungitse arungika abandi bakaguma baza aribo barungitse ati je bambwiye ko ntegeza guca ngaha iyi nimero nayihawe n'uriya mwarungitse ukuvuga ngo uwo muntu tuba twamurungitse abameze neza yiyumvira no kubwira no kurokomanda abantu
abandi bantu. Twebwe rero abakiriya benshi baca ngaha n'abantu baba bagize baba barungitswe n'abari hariya sigura yuko ibyo dukora biba bigenda bitera imbere bukebuke experience byose. Ndagushimira cyane yakuba muyobozi. Urakoze nawe wakoze kunsanga Igitega ukavuga ati reka nze ndakuvugishe mbwira ko byagenze Dubai byinshi babimbwira naho n'ibitari kuri kamera. Yego urumva nibaza yuko wabonye ko Dubai hagendwa kandi ubuzi buri nk'uriya muntu mwagiye kuvizita uya asha ku munsi abari paransaba abakozi amadokima kandi atora baba bameze neza. Hari iyindi site mwagiye kuvizita ifite abantu benshi hari ngiye gusanga nk'abantu 500 narungitse kandi bose awidoka bariko barafasha imiryango yabo barungika batubaza mbe bimeze gute umuntu ari mfise mwene wacu nawe shakaze numva bisigura ko ibintu biri ku yindi mpweme idasanzwe. Ndagushimire cyane. Ndagushimiye cyane nawe. Ndamusa abarundi bariko barakurikirana bari Dubai abifuza kujayo eka n'abandi barundi bose bakunda yuko Burundi ateye imbere. Nibyo cyo nyene by'Iteganya bakamara umusaza ndavuga ati babaza la piste. La oshlo moshlo. Push man no.